Bite mugabo? Sawa. Urashobora akazi wewe? Nyakati nyabaki. Ngoma ndakwidira. Kandi uyishoboye. Duca mu boss mu mwanya muto. Diri nyabaki. Nakoze idiri nyinshi jewe mbwira. Nyeneye ndakwereka umutama. Mutama. Umutama. Uyu munsi nyene. Ararafu. Ivyo nyagusa. Kashi. Wanze kumufata gusa mwanze umushire hano. Urafise abandi mukorana. Kashi uko. Urafise abandi mukorana. Bariko beshi. Ola. Nahageze. Ngwa nidi bakire kugitumira. Naduhi. Newe urabishoboye wewe. Yo jewe nosha ndakwisha. Duhi. Uno munsi. Amahera. Ari umutama bahari yakwirya zero. Umubosi afise umukobwa umugore w'inzobe atavyara. Uramubona uwo mutama? Mutama w'umubosi. Ari mu bisigi vya se wiwe. Muremuruku. Yego. Gana mukeneye uno munsi. Ndabaha nimero muca mumbwira mwamaze kumufata. Amahera. Kwica umuntu sikibazo namenye gukora Amahera arahari. Ikashi. Gusa ikashi ari uko umanza uzikorera. Avance. Wokora amaraso n'amafaranga ufise. Nivyo duhi. Amahera singorane. Amahera ni ngorane nyene. Urazi kuza kwica umuntu. Atano kubanza kuja ku kwihura kwanza amaraso ni hatari. Ndugi ngora. Atadoto turuni kunye. Mwega ndameye mumufate mwamushikanye. Atakwica abantu benshi. Inyuma y'umunsi umwe apfuye. Tutayabonye. Zoba tuguhejeje. Kashi zirahari. Gusa duha imitatu. Imitatu. Idiri rero tuyikore. Umviriza. Nimuze ukomera byo byankibi. Uranzi jewe. We nturambona. Uravye nabi nawe ahubwo bikoze nabi. Umviriza. Uravye zoca mitana wewe. Numbona gore gato gatwo. Urabona? Urabona? Oh yareka n'icyuma. Reka gusa tugende. Allô? Oui, sawa mme. Yego, imuhira ndakomeye. Asha. Waraburanye. Warugeneye. Yego narabonye message wanyandikiye, narabisomye. Kandi narabitahuye vuba. Yego. Jene baza yuko nta na kimwe Simeon umugenzi turakunda kuganira baza katara kimwe bizotwara. Gusa nyine ubisengeresha, ubisengere kubera yarababaye cyane. Hama samedi yafise umwanya. Sinzi ko twoshobora guhurira kuri galompo, ariko usanga hari parking y'abamotari. Nzo gutelefona ndahageze tutagenda kubarambira. Yego. Nibaza ko dizere niho nzobandi. Kuri galompo nzocumbora nshanda kugira ndashitse. Hama tumusange mpanda risamye ntaba yakoze abari muhira. Yego, sawa. Bani guhezagire. Oya bizogenda neza nta na kintu. Komeza kubisengera gusa. Taza gusubira mu rugo rwawe nyene bien sûr. Sawa sawa umusi mwiza. Mapro karibu rero.
safi rero edi waruke kumva asha nanje okurakwe nane gusanga ahugana atarashika ninjira je narivuye muri garage imodoka yagize kazi gatoyi asha nende akeneye cyane rwose rero amakuru y'imisi asha makuru ni meza cyangwa wowe waheko kariko cyagenda muboye muri ko uyu mukanda ndamukubwira baratari telefone umujama rero n'umuntu ngo ni mutoya uyu n'umugabo nyene si umugabo niga uyu ni wa mugabo na yadiri kwica bamuzehe afise abandi bantu bagendana rero n'umubona ngana kumubonye mu kengere ngo iki ni iki ashobora akomeye kandi akomeranye kandi arabika n'ibanga ibyaha nivyo byamubujiye gukora ndetse rero wamutse mwize abantu benshi bakora ayo madiri usanga baguciye inyuma bagaca bagenda kubivuga ugaca usanga icyaha kiraguhamye mu nyuma ariko ko ndamubandi bazanazo kirana amaterasi uyu rero Steve yobona uyu akazi aragashoboye bimwe by'abana ngo aragiye ngo kwibeshwangishwa ngo iki erega ndetse twamuhaye amahera kwiye aba kandi nagashobora akamenyereye ku ruhome mugashobora handitse yumva nahajyayo nimuhira ntangorane n'imwe natwe ngo kwemo ngo bitwagira twebwe ntangorane n'imwe twebwe uyu idira arayishoboye afise n'abandi bantu bazo arafise abantu benshi ahubwo nuko murabira nyine haraduca musanga none rasta koropeti n'uruzungu ngo murakina n'idiro kwica umuntu kandi sha urabibona tutiya washobora kuduha umwanya mutoya banza utubise gato ngora kwica icyaha cyo kwica inzira amakengera ahetse ujya minsi yose aba ari mwiye gutera ndashobora no kumuhamagara araba nicaye kudakwicara muri ino ntebe ahamagara nk'inshuro zitatu ataritaho hagera ari muri ebiteri nabigize ndabibona inzira nta kibazo bizotera ahanyirwa mu bwire unyemeza batakimwe bayumvise hagera nta kimwe yigeze yumva ekuteri ndazumva n'impande yiwe sawa rero amara wowe rero wabona iyindwi tuguhaye iyindwi amara yose uzobushaka utamugabo atakiri ku isi tuzoyaguha yose je ntangora nkakora amafaranga gusa ntabwo nyine mwebwe inzira waramubwiye mapi igenda izo bipanze cyose arabizi ntangora ntamugire ikibazo ntava se ndibaza twirirwa turamuheretse murayamunda yabonye makeya genda umuzanire ya mahera twari twateguwe kuko uyu ndamwizeye cyane ntangorane n'imwe ihari inzira yo kwigira atazokira hagati ubona ndiriro kiri hagati akunze gukora amadiri menshi Leta wewe kubera ari wewe nyine ndetse kwa muhise mubona yuko ashoboye akazi bwana ubone ngo ntabwo kuboka afise gusa yicisha mu mutwe afise ubwenge bwo kuzana umuntu arakomeye cyane bafise ushiramo ubwenge nawe ubwenge ugiye gufata ururimi n'ibizohabwe bisari ahubwo uje ndiko ninya petit frère wawe yaramwiye gutere ashobora kuba yakuvye ubwo yari yambaye gutera ntatso zariko ziravuga zariko ziravuga batarakimwe bayumvisemo ajyanye nkakumbere turagowe ni petit frère wawe oya dukwegeye azasubya mu peti oya nanakiye ndabona inkuru nziza rero inyuma y'indwi wese abona cyomba cyo kadaza kukubwira ku ifone washimanigira neza n'ukuri tumiwe ndabishima tu ariko hama karandiriye cyatumye tushika hano Simeon urabizi ko umugenzi kandi urazi yuko twaganiriye byinshi urabizi neza yuko no kuba uno munsi navuga nk'ifise ingufu zo guhagarara mu byo ndimo nkafise n'uruhara rero narumvise ingorane zabaye mu muryango wacu kandi urazi ko bimwe bimwe nari ndabizi umugore rero wawe yaranyituye arambwira ati ntifuza ko uja kuby'ukuri kuzabikirwa ku mugabo wanje narahindutse
ndazi ko nabo babaje bwabo ndifuza yuko vy'ukubishirana nawe rero ntarandiriye umugore wifuza gusubirana uvuze ngo iki subira kubana n'uwo muhimbiri ahubwo no kuba yicaye ngaha niko uranyumva kubera wewe uri umugenzi nawe ubundi ntiyari kwicara kw'izi ntebe ahubwo ikintu numva ngo gusohoka akava tukaganira atari nkamuntu n'ibintu yagiriye kubera wumva ukwibaza kuza kumusabira ngo agaruke muri urugo yarahindutse ko udashaka kumwizera ahinduka ishetani yari mu rugo ishetani ya mbere iri ngaha mu Burundi ari Gitega ngira yari umugore Simeon mama ngo bashaka ngo baje neza ngo bashaka inkoko niki uyo yakihangana akigumya bya bitenge by'ibihumbi 50 by'ibihumbi 100 yashaka abayarabirose Simeon uribuka umbwira ngo senga ndagusabye ugende usengere urugo rwawe ariko kuri wanje dukora ugiye washaka inkoko ntiyabona ubuzima tubayemo ihangane nyene urabe ko atari ndagusabye umvira subira ndagusabye ndakubaha utwara umuntu wawe mwaje muzananye amvire mu ntama nimba ushaka ko tuganira neza turaganira uri wenyine mu buryo utari ubwo singa ushaka muri urugo ndagusabye mubabari sikuri mugabo wanje Dakore mugabo wanje yahindutse Simeon narahindutse Muhammad uragahitira mpuzimo ndakuye subira tumwazananye mufatitira mubabari ndabasabye mu tetwakuri do we Imana irababarira umviriza ndi mugabo w'imbwa uri kuranyumva ndi mugabo ni w'imbwa subira ndagusabye mubabari sivyo musohoke akwingiza papa ndagusabye musohoke mu rugo ndavyo nkeneye aricuza subira ntiyari jewe yarabaye nafisa haja ukino saha mama ntabwo ufise uri kuranyumva ntabwo ufise nta kifise cyo kuguha subira mubabari we subira umviriza nagusabye mufata inzira kuri twagwa nishafu zovyitse nabasabye mufata inzira yabaza ndakihanganye wa wundi oya reka mamarira oya hewe nukuri reka tugende nawe tugire ntigasha ngo ugende usenge Imana izomurusha umutima ntakintu sivyo ngo tugende bizora nyene tubigenza nyene tugende ushobora kuguma hasha tugende nta kundi hamwe nyene yo uri kuntu urya amavoka ntimwiyumvire no kugira abana abantu reka rome ngo sizine wabaye muhira mengo wasize udututse buza kuzitore nta none gashanda nta mwanya mbafise uruko uzobibona ndubuyanga ata mwanya ufise wumva gwe dufise ikoze ari nakosa dufise niwe nkaho nzaniye base nko mwishashi zitaro zingene pfoka zibuze chawe baza ngo ndakuzaniye amufokari yawe ugarutse hegwawe ya hapo ningane rukaze wapi kwe ofre wawe ofre ngoja Watene yadufashe nabi mu gihe haruka gaha kuza ngaha muri ntacyo reka ni bono yewe twebwe ni bo akamanzi kameze neza kameze gute agotse ndamukumbura kaje biza kuzura mu nyibutsa nk'ubuyo aca numva yindi bintu we mara ya tururimwo nofsi nate ha biri serengene gaho zabe neza turaraba nyene kandi ntacyo tubishira mu Imana ikibijamo hagati yego navuze ati no musi vraiment ndifisa kanya mbwate kansimbiro ndabe ubona hasanga ndamutse nikuzuribuka yana abo wasigiye iberega Rafael yagesanga Rafael ahetse ikiringo cy'isaha giye siza madere yagiye turakunda kubona nawe nana kimwe mwe nari nkumbu rega twe twigumira ngaho mabwo naho tuje gusa rega je natwo turavugana kweli adafise ikibazo kwe kibazo bana ku munsi mbashari ryari sinibuka umunsi gusane ni mwisomene yana jene nicariye nyumbane atiko nikundira ama ekuteri urabizi mane yumvirizo turirimbo turi hiti ebana bona grafere azananye ebana n'urutipa rufise ivyamwa gutya anye kw'ivyamwa vyinshi asho mu jamati katatembera ngaha atubwira iki ebana je baca bibaza rero ati nagumye mu ma ekuteri kumbe ndiko ndumva ibintu ariko baragirana ariko baravuga ebana hanje chamera nguduza na volume kugira abantu baze baranama amagambo kandi akawuka je kire n'ufise ariko baravuga
numvise bavuga ikintu cyo kwica ariko mana y'uburundi wumvise rero byiwa sawa nzobibona je narumvise ko bafise idiri no kwica mugabo je sinamenye uwo muntu bashaka kwica uwo ari we sibasi kubera jewe ase bambira ngo nje hanze ndasohoka mugabo byo nagisize numvise ntushaka ko agomba kwica umuntu aya grand frère ujuzi oya umvitse ikintu kimwe ushaka kuba ari ibintu peut-être rero arota canke nashaka ko ari filme waravye eba nico twogiharira kusibyo nije navyumvise grand frère kwica okay bari bangahe inge yari grand frère nubwo rutipe kw'ivyanwa kutanya byinshi hamwe n'uwundi muhungu yene ebana we yari yambaye bijya bifime byirabura bya mbere mubonye ngaho ndamubona mu gasi keshi ebana ameze gutonda umuhungu ebana muremure gutanye butuyobe gusa we ntabyo mvyisa vyisi bagusaye newe yarabugize n'ukuru yene mugabo urundi bwo nurura gusa ebana ubije akazi kawe ucicunze sinzi gusa ukunda guharira ngo yeye uzovyibona nta ngorane sawa ntaje reka tuvyihoze sivyo aje mwuma numva uko wega mwoza ngagomba kwica jiwe oya mana yanje wote urafise nata abantu oya ate gave woza bagomba kunkura oya kugira ngo ibisigi mvise no kimwe bindekeje nzamenye sawa kandi wabwiye ngo ndiko ndarota oya naco nzurabimwe tubiki ariko bon reka tuvyige sinumva ko grand frère yo bikora mugabo kandi byo nashoboka kuko uwo muhungu uri kurambye mbenga ndiko ndamwikeka mugabo reka tubindire nta nakindi sawa nangwa nagatubindire tura kuhama reka ncengenda numva nyene noca ntamuhira kugira ngo ntana sanitari ngo ave yikeje ibindi bintu uzodurampa amakuru cyose uzokumva kino cyose uzobona giteye amakenga unyandikira message hama turabe nyene bimeze tumenye mbega abantu ni bande bagomba kwica ninde sivyo yerekeza rero ntihatari sister ivyo biragoye beoto Yogia barabara baraheza kubyuba baraheza kandi umva bakiko baracari ko barako kimaze imisi nta mwijoro kubera sindavyitaho cyane kose ngira usanga bamaze gutahana hamagave yari n'abantu mwazaranye kugira ariko sinigeze ndabamenya abaribo abahunga abatipe baje ari babiri ucyaye umwe yarafise ivyamwa kucya byinshi ubundi nawe muremure w'inzobe utwama gucyanye yari yambaye kefine vyirabura ariko maze mumbera muje hantu nica muransohora bajya ndababona bajya n'abagenda n'abagenzi tudashobora gashaka kubwira ajya niwe harimo uwitwaza n'abagenzi baje bose uko baje babana harimo kuko ari umuntu yamye akuraba kare yari yaje kuraba inde yari yaje kuda muremure w'inzobe gucyanye yedi yoga giragaragaza gucanyandikira yari yaje cyo cyaje no musote twayidi nibaza cyanyandikira okay azereka ndayo batanyandikira ujya yitwaye Edi abagabo haruguru mishatani sawa haje kutsongura mutse muhezi barabarya n'umugenzi okay ntangorane mveme nta byinshi uvuze ko yitwa Edi okay sawa Urabyongeje Karibu madam. Mahoro. Aho nyene. Nta na kimwe. Karibusha. Ananje kuko turandembeje. Ego kuravifasha baba kabwa n'abahungu babagere. Ndavyifasha wa muntu. Yataye. Yewe ndakumva ndagusanze. Warumene cyane ibintu ushobora gusigura. Ndagukeneye cyane cyane. Nakoma nibaza ko nza kukuraba ejo ndafatirirwa mu gihe ariko ndakora. Akadukunenda kuti onera rero yari yasabye byukuri yuko muza kubaganiriza nadangira biti mu by'urugo kwinajurugo nagwigiyemo byinshi rone byamubaye gushikaho yahukana n'umugabo wiwe dukindi ko ndabana ndabona karumwana ari karahinduka ndabona karumwana agomba
gusubira mu rugo yari yansavye ko noja kumusabira ikigongo ariko vy'ukuri turagenda Simeon aradutuka aratubwira ko bidakunda aratubwira ko yababaye yenda gumanda gusaba vy'ukuri nka mama w'umwana kandi azi ko babaye ngaho vy'ukuri ugende gusabira ikigongo umwana shasobe nukuri kwanza manze ubushimye ubwa mbere urakoze uragize neza ariko kumbarira ko jewe numva ngamubwiye gusabira ikigongo ornella ku by'ukuri n'ibyo yankoreye burya yaramaramaye jewe ntacyo ncambariye mu babyeyi ku by'ukuri baribaza mbega ujya yarareze byagenze ibintu yakoreye umugabo we ornella bidakoko ntibibaho ku by'ukuri ntibibaho sinibaza kujya mugabo we ushobora kumuha ikigongo aramubabari basubira babana kuvyamukorera uribaza gusuzugura umugabo ku rugezo rungana kujya anye umugabo umuzaniye akandi bagabo ari bakora ateka buri kimwe cyose ako gaciro kitwa ngo urumva ko umugabo ashobora kubisipa akabyemera ngo agaruka muri ubu sindavyibaza nanjye ibyo bintu ushobora kubyivanga ornella ntabwo nakoze naramuhaye impanuro zikwiye agira aje kuba n'imbere yaho ataranagenda nkamwigisha ingana zo gufata mu rugo ingana zo gufata umugabo wiwe ingana zo mwicubahiro ariko n'ukuri ku bintu yankoreye akajya kumaramaza jewe narihagaze ko nitwa ko ndabemeza ko nareze umwana wanje ari ntungana tangora ariko cyamaramaza sinibaza ko jewe noja mu vy'umwe ndiko ndaja kumusabira ikigongo murafatana nyine mwongera mugende ubugira kandi mugende muyumviririze azobe azomuha ikigongo n'atazokimo ntazonze mugani jewe kizire ivyo ntavyo ndakwemereye bwana mama ornella ndatabona ko wababaye kuko ndazi neza yuko ibyo umwana akoze bitukanye cyo ndabitahura ariko mama ornella uko biri kose aguma ari umwana wawe uko biri kose ni umwana wawe kandi uguma abangaha muhira ivyo kumubona ngaho uzi ko yari yarubatse ntibiguhesha icubahiro je Simeon ndamuzi nubwo yadufashe kujya kose yadufashe ndamuzi afite umutima mwiza ndabizi neza ni kenshi yampanuye ni umugenzi icyo no gusaba coconzi niko we ni wagenda azokumviriza ndaya mama ornella nyemerera basi rimwe gusa userukire ornella imbere ya Simeon vyemere ugendira rimwe gusa shaso bebe biragoye bwana cyese mbona ingene norenguka imbere ujya mukwe wanje birashoboka ntavyo mbona ndagutabona ko wabaye mugabo ni umwana wawe ornella gerageza ugende vyanke wagiye ariko jeje nogera mvuga iki gamana nogera mvuga iki imbere yiwe n'ukundi ndatahura ko bimaramaje kuko nkuko bivuze kuzana abagabo mu nzu gutuma umugabo wagira byose gukoropa guteka biramaramaje muga Simeon ndamuzi ko akunda ornella ikimenya amenye uno munsi afite amafaranga yari kuba afise undi mugore mugabo ntigeze amundi mugore sigura yuko aracyakunda ornella rero hamahirwe umwana wawe mu gihe ujye umugore wiwe atemeye kumwihanganira muri burya buzima bari barimwo akamwihanganira akabwemera ubu rero afite amahera waza ko ari hazo shamwe mbonera bizoshoboka ntabyo nibaza ariko binyemerera ariko ntacyo ko umusabiye reka jewe nzopfe kugenda nyene maramare ariko maramare rega naramaramaye ntacyo nkiko none nkori ngire gute gashaka umuvyeyi nyene ntacyo cyambariye nyene reka rero nyene nze ndabwikuremo nta kundi yego nzogenda ndoza kubaza nyene vyagenze icyo tubari rero no guteba sinteba burya niyo nkuru yarinzanye reka nirukane nanje muhira simpave sanga ibiyangara vyayangara nzoza kubabaza nyene bimeze reka ndageza ngaho oya nzokubwira uzombwira bizogenda neza ariko nukuri mujewe nukuri Oyodo mbega wararetse kugenda kwa sister Subira uretse ko mu cyane twambaye
naho ibintu by'abakozi bimeze gute wa mutipa ahora yugura hariya kuri porota bimeze gute kuva agiye kugatuma naragaruka uriko barakwa Jesse mperutse naherutse abwira ndamuhereza amahera ngo kugatuma ngo bafise ikibazo ngo agende rero kuva agiye harakindwa izibiri ntaramubona washobora guhamagara Jean Paul nkamubaza Jean Paul genda murara kafe ngura ndamuza Boss n'amahoro. amahoro turaha Turamukanya boss. umeze neza Jenny sana shima kweli gusanduka kazi jana keshe nyene kwera. Turi bakera abona umukozi y'ibungu. mu gikoni mugabo birameze neza So birameze neza gusa. Uburuhe gusa ni bwishu kanashaka anotizo kwangeza ahubwo akoze kunkuma kuna ndukubwira. nanori ku kazi utegezwa kuruha hama ikibazo nagomba kubaza wari ufise inomero za Gakwavu muba muherutse kuganira cyane Boss yagira ngije na hagasenge ko bijya mu mwenge. nayo ntimuherutse kuvugana wumva igihe azozira canke kubwo Sinabye n'ibindi biba yaratwaye gusa. Na nimero yanje yaciye ibroka. Gusa ndamutora. je pense que uko atazogaruka Yashika ntagaruke kuko sinzi ko muvugana sinzi. okay odo sa none ko wumva yagiye amwivye mugabo yaragize amakosa we yari yabikubwiye Jean Paul tunakimeregeza reka atandumwe wabibwiye kugira tubikurikira Oya, jewe urabona kubera wari wamuhemvye amahera. Nagira ngo mwarasezeranye ko ntatahanye. rero ikibazo gihari odo sa urumva yuko yagiye akoze amakosa menshi kandi urazi yuko bakunda kuguma batera induru bagwana bapfa ibintu n'ibindi rero ku bw'ayo makosa ejo twobura ugasanga yatwaye televiziyo ico mbona naho ntazoba ndingaha aye nagaruka ntibutse mumwemerere yuko yinjira mu rupangu iyo sengere nayo tuzorangiye tuyikuri hanyuma wubandanye akazi nizere bizogenda neza Gusa bosi yabona akazi ni kenshi. Akazi ni kenshi utegeza kunyongera kweli. none ufise ikibazo tuzobiraba oda Wenda kwizeye usabye odo sa uze kuraba ingene muganira urabe umupangira akazi ico yari muraza kumbwira aho twomwongera ko kumushahara ariko ibintu bibandaye bigenda neza yumvanye n'akazi kawe bigomba yataje. sawa we ntugende Nisaho rero gusa urabe muzogura amakara yaheze kweli. sawa nta kibazo Sawa sawa. amawudo debora umubwire ko ndamukeneye ku mugoroba kandi nawe nza kuba ndagukeneye hari ibyo ngomba kubabwira sawa wimubwire aze kuboneka hakiri kare sawa kibazo uzobwira umukozi aze wihisha kare kugira ngo uze kuronka umwanya wo kuvuga sawa kandi uze kubikora bikunze kibazo breakfast tubona mutabire sawa ni kayubu rero mwisange Ego murakoze. Ego. shamugenza n'amahoro Tugenze. Ego n'amahoro. Atari amahoro rwose. Ego nkuko bimeze. Babanza mutubabarire kuba twageze ngaha tutabateguje. Ariko narenzanye n'akajambo. Urabona ko ndi kumwe n'umukobwa wanje. Kabuze ibyabaye ku by'ukuri narinje kugira ngo mumufashe uyu mwana mumugirire igikombe hanyuma musubire mubake burya gusambura ntabwo ari byiza kandi iyo utandukanye n'umugore mubakanye irya mbere burya nta wundi muntu uzohava uronka wowe cyangwa we ngo aronke ngo bashobore kubakana nk'uko zotegereza kugenda ariko nanjye gusaba ku by'ukuri mwihangane ku byabaye ndazi neza ko byababaje ariko imbabazi zihabe shami n'ukuri turabubaha kandi mu babyeyi bacu ariko umukobwa wanyu
namaje ibintu bararamuri sinimwe nyene namwira muri abavyeyi kugira ngo sinzi ko ari impanuro mu muha canke ari ukundi kuntu mubigira mugabo je ibintu yakoze mu rugo frere sinzi ko yari bagiganiriye neza nukuri n'ibintu n'ubu ndavyibutse bintera agahinda nk'ubu kuri kuvuga ngo ndamubabariye ugasanga ndamubabariye asubiye kuza kuntera ingorane akanteza ibibazo n'ivyo yanteje n'ubwa mbere nukuri je nta bibazo numva nshaka mu rugo rwanje nukuri umva ndakubwira ku vy'ukuri jewe ndabizi ko vyakubabaje uyu mwana wanje sinzi sinovuga ngo nanje numva vyarandenze cane kuko ubu kuva kure jewe namubwire ku impanuro nziza n'ingana zo kwifata mu gihe azoba agiye kubaka ariko ibintu vyabaye ku munsi sishobora kubitahura ku vy'ukuri yari amaramaje cyane kandi nanje ubwanje vyarambabaje ariko infasho iri rimwe gusa unyihanganira rimwe gusa nivyongera gushika ikizoba tuzobifatira hamwe nawe